benshi rero barakunda no kumbaza ati mbega kubera iki uriko n'umukuru w'igihugu hama ukaratinyuka ugatera inkuru canke kubera iki uriko n'umukuru w'igihugu ugatinyuka ugasanga hari akantu kigeze gukora ku mutima abantu nigeze gutera inkuru hama ndavuga ati uyu mubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jewe majo Evase ndayishimiye ati twariganye ati kandi ukumubona akora umutima mwiza afise gufasha abantu ati kuva na kera niko vyamye ati kwishuri twari kumwe twishuri twari kumwe hama ndasubira kandi ikindi gihe turi mu kibimba naho nyete ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naho nyene rero ko yamarika arakora ibikorwa vyiza kandi bifasha abene igihugu kuko igiye kurabura abona ko amaze gukora ibintu bitari bike nka karubona yuko nka kinzi gikora fondation neza gikora rero ibitari bike rero tuko tikoratera inkuru abantu rero hari yagendeye ariko arabashikiriza amakaye abanyeshuri ibirato ndavuga ati uyu twariganye kandi kwishuri nyene kujya ishuri yari yarizeko ati kandi ndibuka ko niyo umwana atsitaye ikiato yaje yambaye yarafata akayimuhebera agasubira muhira ati umutima mwiza rero yarawamanye mugo rero ivyo nabivuga ko yanaba natohoje jewe umuntu ankeneye arandonka gusa ikibazo kihari nuko abantu benshi bacaguma bitinya kuko bamaze kubona yuko maze kubugwego kuko ndiyemera ndugwego kumaze gukora ibitari bimaze gukora imyaka myinshi nkuze twakora imyaka 15 nyine cubahiro mu cyacu Burundi nabonye turamaze gukora imyaka tugeze mu myaka 4 umva yuko abantu baca bantinya bakantinya ariko barakwiye kuntinya kuko hajya turiko turakora kuko byari vyiza ko n'umukuru w'igihugu ashobora no kumenya hariho umuntu aba yakoze umugambi ugabo gasanga yakoze umugambi atumbera imbere y'umukuru w'igihugu ugabo gasanga umukuru w'igihugu ntarawumenya aho rero wandi yakara nta mafaranga ndagusaba ashobora kumbira ati je muri wa mugambi yavuga w'inkwavu naramaze kushira mu ngiro fise inkwavu zinganuko rero mugabo ati mvugira canye ti amamaza naje vyanje aho rero ntohoza cambaza nkatohoza maze kuronka abashobora kwemera yuko uzifise Chanda kivugira aho nyene mu gihugu cyacu Burundi rawe aca yumva ko wa mugambi wiwe hariho bakunzi ba Agora TV uno musi nkuko twamye tubibabwira turabazanira abantu bafise ingabirano zitandukanye kandi muri abo ugasanga ari babandi namwe mukeneye kugira ngo bababwire babamenyeshe babayagire mwumve iyo baciye naho baba bageze namwe bigire ico bibamariye uno musi rero twabazaniye umutumira akomeye kandi nizera yuko namwe muza guhimbagwa ndazi benshi muramuzi muramaze kumubona muzohava muvuga ngo numusani ariko bisaba ko ari we aheza wongera ubwiwe akavyivugira ego mutumire wacu amahoro neza amahoro mumeze neza tumeze neza cyane yego kandi turanashimba kuba mwatwakiriye kuri kinyamakuru Agora TV yego nari maze imisi ndakibona kandi kinyamakuru ciza kandi gihimbaye kuko kimenyekanisha impano z'abantu baba bariko barakora bagashobora abantu ivyo batatinyuka bakabitinyuka kubera baba bumvise intahe z'ababa barabikoze yego none mutumire mbega witwande izina nitwa Nijimbere Pierre abantu bakabanyita umuntu mukuru bivuye ku majambo nkunda kuvuga meza kandi yinkora mutima kuko beshi baramaze kushingira intahe hata umuntu yishingira intahe baramaze kushingira intahe batari bakibambira yuko mu majambo mvuga harimo gutinyuka kandi akaba majambo meza kandi yubaka kandi harimo n'inkuru abantu dushobora kubaruhura mu mutwe hariho rero haci hava uza wumva abantu bamwe bavuga ngo ndi mukurukuru nico ntaguciriyemwo nico nagenda kubaze wovuze ngo umuntu mukuru ariko tukuzi kwa ngijambo mukurukuru nesi we mukurukuru twama twumva ku radio eka ntago je mukurukuru ujya mukurukuru n'uyundi akora kuri Rema FM nanje banyita umuntu mukuru bivanye nuko ivyo maze gukora ari vy'abantu bakuru hajya uvuga ngo ijambo ntirivuga umuntu akuze hubwo rivuga uba arizi abaritohoje kuba kurambere ti rero ijambo ntirivuga ubukuze rivuga urizi ego none Pierre
wowe uvukahe? Je nsanzwe mvuka mu ntara ya Muyinga muri komine Mwakiro, ariko ubu nkaba narahinduye kubera asanzwe ubu imba muri komine Gitega, intara ya Gitega, nkaba ndahamaze imyaka ishika 18, nkaba asanzwe ndafitiye n'umugore n'abana 5. Kumenga none uracari muto. Ni kubera hajya keshi abantu bakunda gusaza bivanye no kwikomplika canke bivanye n'amastress canke bivanye n'ingene haba hari ingorane ziri mu rugo iwabo canke haba hari ingorane ziri ku kazi. Je rero mu rugo wanje na mahoro no ku kazi na mahoro, ivyo nkora vyose ndabikora ndabikunze, cyo gituma gusaza n'umugani wanje. None nk'ubu ndiko ndakuraba umengo ufise nk'imyaka nka 23 n'itanu, ufise imyaka ingahe? Ku batabizi abantu babanyihenda ko je mfise imyaka 38. Mbere aho ushobora gutembera ukaza wumva abakobwa tumenyereye abahungu aribo baresha abakobwa, ariko je abakobwa barakunda kundesha, ariko bakandesha babona yuko umenga ndacafise imyaka mike cyane, ariko bakakwamenyesha yuko kundose kano karyo ko kiki makuru Agora TV kimaze gukora ibitari bike no kwabwiza ukuri abazokiraba bazoshobore kumva ukuri kwaca nk'intaye yanje. Je ndi umugabo ndubatse imyaka 38, nkaba mfise n'umugore n'abana 5. Uvuze ati abakobwa bama bakuresha, nibo bakuresha canke nawe uhora ubaresha ubabwira ati ndi umusore? Oya, je sinokora iryo kosa kuko nk'umuntu yamenye Imana kandi nk'umuntu maze gukora ibitari bike bihesha iteka igihugu, kandi kuko murazi yuko na nyakwigendera Pierre Nkurunziza igeze kuma gashimwe kuri stade bene umurango babona. No kuvuga rero sinashobora kuja muri ivyo kuvuga ngo ngiye gukuresha, eka ubwo mfise umwe yemwe n'amategeko ndamufise, niwo bandesha je ndabaresha. Ego Pierre, uravuze yuko mu byukuri warosa agashimwe, mbega wewe wamenyekanye mu biki? Ego twebwe turabizi nk'abanyamakuru turakuzi, hari abantu benshi batakuzi. Pierre, tubwire kugira witwe umuntu mukuru, iryo jambo barikuye he, bari wakoze ibiki? No kuvuga muribuka amagume yabaye, vyatumye abana, abapapa, abamama bashobora kwitangira igihugu. Naje ndi mu bantu bagiye kwitangira igihugu, nari mfise imyaka 13. Hama nisanga nagiye ngiye ku rugamba bivanye nuko nabona igihugu aho cari kiri, twarara rubunda, turara mu buro, turara mu bitoke. Ndavuga ati nanje no hamvye abandi nkaza kugira ngo ngwanire igihugu canyibarutse. Niho rero vyashitse ndagenda ku rugamba, shitse ku rugamba ndagira murare nk'abandi kandi barafata neza. Hama ndakura, uko nabandanya nkura rero niko naciye mu muntu ntera inkuru cyane, kuko kuva nkiri umwana je natera inkuru muhira. Hamwe nk'ubaje nk'umuhira bakambaza ati mbega mama we ni hari, atari hari ari gukora, ashobora kubesha yuko ari hari. Kaca ngenda uwo muntu aje kumuraba mama, nkazana ibijumbu, ibigori batetse, amavoka, nkamuzimana akabarafungura, kaca ndamutera inkuru, ugasanga ari haciye nk'amasaha 3 turi kumwe, bakavye bagateba bakaza. Rero maze no gushaka urugamba, uwo mwuga narawugumanye, ugutera inkuru, amakuru dukora n'indirimbo z'Imana. Niho rero amahoro amaze kuboneka, amaze gusinywa seserof, hama tukaja muri leta. Niho twashoboye guca tuja bamwe baja mu gisirikare, abandi baja mu gipolisi. Je cangirwa amahirwe y'ukuja mu gipolisi, ariko uwo mwuga ndawugumana wo gutera inkuru. Dogo baba wahavuye uwo mwuga rero, waciye uwo mwuga kandi urantunze urambeshejeho. Rero uwo mwuga narawugumanye, hama ndawugumanye gutera indirimbo z'Imana, indirimbo zitari z'Imana, mu nkato, turi muri siporo, turi mu bikorwa bitandukanye. Niho rero umuhisi nyakwigendera Pierre Nkurunziza twabuze tutanka, yigeze gukora mukuru w'igihugu cy'u Burundi, Imana imwakire. Twarakoranye imyaka 15. Ico gihe kubabizi n'abanambaye iteni, hama tugakora dusibura imifurege, gisagara cyavuye twasanze ari ahantu habi, hamaze kumera nabi cyane, kubera twasanga isuku ari rike, imifurege yuzuye ivyondo, ivyatsi. Rero haca umugambi wo gusukura, guhimiriza abantu ibikorwa rusange. Jere mukuru w'igihugu ni mu bantu twatanguranye nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Niho rero
naca mbanya akazi kanje kukuza ndanima utera inkuru n'inkato ukubita atera inkato abya batati koma amashi akaririmbo k'Imana tukaririmba akaririmbo k'Imana abantu bakaryoherwa tukakora ibikorwa rusangi ibintu bigenda neza cyane niho rero mu nyuma aho nabikoresha n'umunwa gusa ubona nambaye n'iteni uri umupolisi n'igikoresho ciwanje niho yifise niho rero mu nyuma nagenda ntera imbere uko babona ibikorwa byanje ndabikora neza kandi abikunze hacaboneka tumwe bita uturasiva gira uratubona tumwe ushobora kuvuga tumwe abararitsi bakoresha mugo twa tunini twisumbuye niko naciye baza gukoresha rero ndadukoresha tukagira inkato gira mwarabona igihe hari ibikorwa rusange byo kubaka amashure byo kubaka amavuriro gusubira amabarabara ingene twashomba amabuye tugira inkato umurongo w'abanyagihugu benshi kagira mwara bibona amashusho nkaho kugasaka ugasanga stade abantu yose yuzuye abantu nk'akarorero kugasaka aho Ingozi mu Ruyigi twubaka stade za Rumonge iki ntara zose rero niho haba umuzungu bita John ariko yaritavye Imana aca aravuga ati reka tumenye twohindura mu gisho gihe prezari yavuze ati nyamba vyo kunda akabona ikimodoka akaja kwa mabafre ati vyo koroha ati nanje kandi bikanyorohera kuza ndabwirije ababene igihugu baryumva n'abari kure aca nabone ku mugambi haboneka kamyonete ya mbere haja kwa mabafre reca ndacamba rero umuntu umva bisa yuko ndiko datera imbere mu mpano zanje bica bituma rero ntangura no kuza ndiga nk'indirimbo dufise nk'indirimbo nka muri flash nk'indirimbo de bicare bintera intege zo kuca nanje nkora ubwo mbona yuko ya mpano yanje natanguye ndi umwana muto w'imyaka 13 ca mbona irageze rero yaho ikura nico gituma umuntu yoremesha abantu haje president avuga ati nyabuna atoshobora gukorora urukwavu rumwe ejo kazokuramwe inka bijya birashoboka canke bashobora kuba ufise impano yo kuba umuririmbyi mugabo ukaba uyifise gusa ukabura aho iserurira nico gituma tuza twashimira nk'ibimenyesha makuru cyangwa ibinyamakuru nkibi muri ko murakora cyo kuje kumenyekanisha impano z'abantu batanguye kera kandi bikaca bituma n'abandi banatinyuka gukora nabo kugira ngo bazogere aho abandi bageze urumva ko ndafise umuryango kandi abana banje bose bari kandi bakiga ku ishuri bashobora ku ishuri bizimvye kandi si kwiyemera ubwo ni kubw'impano zanje bashobora guhura n'umuntu ati ngo akampa agafanta agasoma mugo ari uko abayumvise ibyo navuze biba byaramunyuze benshi rero barakunda no kumbaza ati mbega kweri kuri n'umukuru w'igihugu hama ukaratinyuka ugatera inkuru canke kubera ko n'umukuru w'igihugu ugatinyuka ugasanga hari akantu kigeze gukora ku mutima abantu nigeze gutera inkuru hama ndavuga ati uyu mubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Major Evase ndayishimiye ati twariganye ati kandi ukumubona akora umutima mwiza afise gufasha abantu ati kuva na kera niko vyamye ati kwishuri twari kumwe twishuri twari kumwe hama ndasubira kandi kindi gihe turi mu kibimba naho nyete ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naho nyene warutse ko yamarika arakora ibikorwa vyiza kandi bifasha abene igihugu kuko igiye kurabura abona ko amaze gukora ibintu bitari bike nk'akarubona yuko nuko ashinze ikigo fondation neza gikora rero ibitari bike rero turiko twaratera inkuru abantu rero hari yagendeye ariko arabashikiriza amakaye abanyeshuri ibirato ndavuga ati uyu twariganye kandi kwishuri nyene kujya ishuri yari yarizeko ati kandi ndibuka ko niyo umwana atsitaye ikiato yaje yambaye yarafata akayimuhebera agasubira muhira ati umutima mwiza rero yarawamanye mugo rero ivyo nabivuga ko yanaba natohoje nkumva yuko kuva na kera yamye ari umuntu w'umutima mwiza nukuvuga wafatira ku byo wumvise asanzwe akora nafata ku byo numvise kuko ingene bimeze jewe ndatohoza nkatohoza nkamenya ati umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuva kera akiri muto yarameze uko aca ntare blague zijanye nuko uko kera umva yarameze rero abantu barashigiye bambwira ati
ati kera kujya batekera impamba ku ishuri ati impamba yatekeye ntiyayigana yari abandi bana batatekeye akavuga ati dusangire murumva yuko rero kubakora ibyiza yuko hari aho yabikuye yego none ntaguciriyemo wewe ibyo ukoresha nko kuvuga ati animation za kugira uwo munsi urayitegura cyangwa uravuga ati biza mu mutwe uko nyene ni kuvuga afise impano mvuga yuko ari impano Imana yampaye kuko nk'iyo njyamye hajya nikanguye ndashobora guca niyumvira ati president yagiye mu gihugu iki cyo nkaraba kumbuga gusanga hariho ibinyamakuru babajanye bakandika canke bakakira video ingene bamwakiriye nico gituma kenshi ukunda gusanga ndiko ndavuga ati igihugu iki mu kwiga yagendeyemwo bamwakiriye uku abantu bari benshi kandi bakoma amashi baririmba bavuga ati twereke umukuru w'igihugu cy'u Burundi no kuvuga ki ndakwikirana ari ku mbuga cyo gituma ibinyamakuru ndabikunda cyane kuko biratuma ubifatiye kushobora no kwiga kandi bigatuma nawe ushobora no guteza imbere yego donc muri make rero wewe ivyo ukora si gihuruduka suguhuruduka nuko urabitegura ibyo nkora ndabitegura iyo njyamye hajya ntararyama ndashobora kwiyumvira nkavuga ati ejo tuzokora ibi hama nkavuga ati mbega ari nka banki zo kugururwa mbega banki bakora ibiki nkashiramo akantu k'impanuro nkanavuga n'ivyo badakora mbwo nkavuga vyiza kugira ahubwo nabo bace bikebuka bakora ivyo vyiza banapfutse uranababeshyera ndanabeshyera yuko hari ivyo bakora vyiza kandi atanizo ugasanga ntavyo bakora ngomba ngomba yuko bokwikebuka nyamara ubikora ubwo yumve yuko gukora n'abatari vyiza hariho n'igihe rero nshobora kumbwira ati ndagusavye uraza koncisha ati ndafise hoteli yanje ati kandi imeze neza okay kugira resi impuruduke ndashobora kumusaba ati nzoze kuraba shitse yo nkaraba ingene imeze ndashobora no kurenzako avuga yuko hari bo ibitanda vyihindukiza ushonda amabuto wowe ukihindukiza utiriwe bikaguhindukiza utiriwe urihindukiza akureka barakantu kaca gatuma ari nk'ingenzi biste ngiri iyo hoteli ikitumiza bigatenze kuraba ivyo bintu ego none we nk'ubu umuntu agukeneye kugira ngo nawe umutunganirize afise hoteli nkuko babivuze afise restaurant afise iki afise bidandazwa icyo ashaka nyene ko gitera imbere wewe yo kuronka byoroshe ego je umuntu ankeneye arandonka gusa ikibazo kihari nuko abantu benshi bacaguma bitinya kuko bamaze kubona yuko maze kubugwego kuko ndiyemera ndugwego kumaze gukora ibitari bimaze gukora imyaka myinshi nkuze twakora imyaka 15 nyine cyubahiro kuko cyacu Burundi nabonye turamaze gukora imyaka tugeze mu myaka 4 umva yuko abantu baca bantinya bakantinya ariko barakwiye kuntinya kuko hajya turiko turakora kuko byari byiza ko n'umukuru w'igihugu ashobora no kumenya hariho umuntu aba yakoze umugambi ukaba ugasanga yakoze umugambi atumbera imbere y'umukuru w'igihugu ukaba ugasanga umukuru w'igihugu ntarawumenya aho rero wandi yakara nta mafaranga ndagusaba ashobora kumbwira ati cyo muri wa mugambi yavuga w'inkwavu naramaze kushira mu ngiro fise inkwavu zinganuko rero umugabo ati mvugira canye ti amamaza naje vyanje aho rero cantohoza cambaza nkatohoza maze kuronka abashobora kwemera yuko uzifise chanda kivugira aho nyene mu gihugu cyacu Burundi rawe aca yumva ko wa mugambi wiwe hariho